Turabaramukije cyane bene data abakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, amahoro y'Imana niyo tubifurije mu byanyu no mu banyu. Turabaye kandi kaze muri kino kiganiro igitondo gishasha musanzwe mutunganizwa kandi mugategurirwa mukongera mugashikizwa na jewe Jean Irambona. Nkuko mubibona ko mbura bamaze kumenyera muri kino kiganiro, ni jewe ndakibatunganiza kandi ni jewe ndakibashikiriza kuri runo rubuga rwitwa Ntambwe Idahita TV. Ndafise amajambo y'Imana ngomba ko dusangira mu kiganiro igitondo gishasha cuno munsi, aho nagomba ko dusoma amajambo dusanga mu gitabo ca mbere c'abami, igitabo cerekana ibyabaye ku ngoma z'abami mu ihanga rya Isirayeli. Dusoma mu gice c'19, dusome umurongo w'indwi n'uw'umunani, twumva ayo majambo ico atubwira. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo Eliya aduga, nako ngo Eliya ahunga Yezebeli. Umurongo w'indwi n'uw'umunani uvuga ngo umumarayika w'uhoraho agaruka ubugira kabiri, aramubarira ati vyuka urye, urugendo ntirukunanire kuko ari rurerure. Dusubiremwo, umumarayika w'uhoraho agaruka ubugira kabiri, aramubarira ati vyuka urye, urugendo ntirukunanire kuko ari rurerure. Umurongo w'umunani nawo uvuga ngo nuko aravyuka ararya aranywa, izo ndya azigendera iminsi 40 n'amajoro 40, ashika i Horebu ku musozi w'Imana. Imana yacu nihimbazwe. Bene data abakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cuno munsi, n'ano majambo tubonye tugomba kuvugana ko izi nkuru dusomye ni inkuru z'ivyabaye mu gihe ca Eliya uwavugishwa n'Imana mu ihanga ry'Abisirayeli, nk'uko tubibona muri bino vyagiye biraba ku ngoma z'abami mu Bisirayeli. Kino gihe rero cari gihe Abisirayeli bari bavuye mu byizerwa, mu by'Imana yabategetse ko babamwo. ni ukuvuga bari bagararije Imana, bari basubiye inyuma. Ugusenga kwabo, ukubaha Imana, ukugendera mu mabwirizwa y'ibyo bahawe uhereye kera ca gihe ca Mose, ibyo bari bafise mu bitabo byigisha ibyagezwe, ibyo babwirwa n'abavugishwa n'Imana canke ibyo bigishwa, ntibari bakibigenderamwo, bari barasubiye inyuma. Hari ku ngoma y'umwami Ahabu, aho uyu mwami Ahabu yari afise umwamikazi yitwa Yezebeli. Yezebeli nawe yari umunyamahangakazi, ntiyari umwisirayeli, kandi bari barabujijwe ngo ntibazokubakane n'abanyamahanga, ntibazorongore mu banyamahanga. Mu banyamahanga no kuvuga abantu bava mu bindi bihugu, bava mu bundi bwoko bukikuje ihanga rya Isirayeli, nk'uko twovuga ngo abakongomani, abanyatanzania, abanyarwanda n'abandi bo mu bihugu biri hirya gatoya za Uganda, za Kenya, za Sudani n'izindi, za Zambia, za Malawi n'ahandi. ni ukuvuga yuko bari bafise ibyagezwe bagenderako, bari bafise inyigisho zabo bagenderako Imana yabahaye bategerezwa kubahiriza. Ibyo sinobigaruka ko nkaho mengo kumbure ndiko ndabwira abantu atakintu na gitoya bazi kubijanye n'amakuru y'Abisirayeli. Hanyuma rero ku ngoma y'umwami Ahabu arongora umunyamahangakazi, umukobwa ngo w'umwami yatwara Itiro. uyu mwami yatwara Itiro ngo yari umwami akongera akaba n'umupretre, akaba novuga ngo umuherezi ngo w'ikigirwamana cyitwa Astarte. Sinzi ko kumburengera ngo hari ngene umuntu kivuga mu Kirundi, ariko mugabe ivyo ntacyo bitwaye. Ico kigirwamana rero ngo ciryo hanga novuga ngo c'abanyatiro, uyu mwami uwo mwami yitwa Itobal canke Baal, sinzi ngene navuga Kirundi. Uyu mwami rero umukobwa wiwe yubakana n'umwami w'Abisirayeli yitwa Ahabu. Hanyuma kandi ngo uyu mwamikazi kubera bamwe mu basi ba mbere yashize imbere yabona ko afise
barabavugishwa, kuko bavugishwa ntibigera barota bavugishwa ibintu byohumuriza umugore w'umwami, kandi uwo mugore w'umwami ari umunyamahangakazi, namwe murabyumva. hanyuma rero ngo muri ico gihe uyu mwamikazi yica novuga ngo urupfu rudasanzwe, aratikiza canke arahonya icitwa uwuvugishwa n'Imana. yishe abavugishwa n'Imana benshi. hanyuma rero haba ibihe byaha, urumva nyene mu Bisirayeli umwamikazi aba yica agakiza nawe nyene avuga iryo yigombeye, avuze ngo kurya musozi nkeneye ko munyubakira akanyabugoro ko gusengeramwo, ushaka ko gutangiramwo ibimazi by'ikigirwamana c'iwacu, haca bakubaka. asabye ngo nshaka yuko abangendanira bambara gutya, bambara inyambaro kumbe zitandukanye n'imico ya Kiyuda canke ya Kisirayeli. urumva ko byategerezwa guca bigenda uko nyene. muri make rero umutima w'umwami uca nawe ugendera mu byaha. kubera iki? wumvira umwamikazi. Imana yacu ntidutabare. singomba guhava nja mu majambo menshi, mugabo hari icyo ngomba kuvuga rero mbere nk'uwusindira gatoya kuri ino nkuru rero yatumye bigenda gutya. aya majambo twasomye hari nyuma y'uko Eliya ngo yari yishe ngo abakamenyi ba Bayali cyari ikigirwamana ca Yezebeli, cyari ikigirwamana kumbure yasenga yubaha ibintu nyene nk'ivyo Yezebeli. rero ingene byari byagenze ngahayi kugira ngo bigere no muri ihabe, Eliya hariho ukuntu habaye wagahinda kabereye Karumeli. aya makuru aca mbana maremare cyane, gafise agakumbure rero bitwaye umwanya muremure. hanyuma Eliya avuga ngo nimutuzanire ibimazi, jewe mpagarare ku ruhande rw'uvugishwa n'Imana, Imana umuremyi w'ijuru n'isi, kuko niyo nsabye ndi umusabyi wayo. urabona ko mwebwe mwaguye, ihanga ryacu ry'Abisirayeli mwaraguye, n'umwami nawe yagiyemwo, kandi ubu musigaye mwemera mukizera ibyo abanyamareba bababwira, ibyo abapfumu bababwira, ibyo abakonikoni bababwira. twebwe abavugishwa n'Imana mwaradutikije, mwaratwishe, mwaratumaze. mbere ndabye mbona yuko nsigaye jenyene, n'uwoba kihari ataramenyekana ntiyokwidenosa ngo aje ahabona, kubera arazi yuko yoca acishwa ku buhomba akicwa. ariko rero nimutuzanire ikimazi, jewe mfata ikimazi imasa imwe, hanyuma n'aba bakamenyi, aba bapfumu 450 ba Bayali nabo nyene batora imasa yabo, hanyuma dukora ubupfindo ko bemeza ko Bayali ariyo Mana y'ukuri, namwe mukaba mwarabumviye mukabizera. ariko jewe ndababwira yuko Imana umuremyi w'ijuru n'isi uhoraho ariwe Mana yabakuye mu gihugu ca Egiputa, akababwira ko atayindi Mana mukwiye kumubangikanya. nkabivyo ndababwira mutavyizera. nibatuzanire rero izo masa, hanyuma mu mico yacu yari ya twebwe bavugishwa n'Imana uhoraho umuremyi w'ijuru n'isi, yaba imico y'abapfumu, twese turafise ikintu dusa n'abahuriyeko, naho tutaba turiko turashikanira umwami umwe. ico naco duhuriyeko ni ikihe? twese mu gutanga ibimazi turakerera, tugashira ku bicaniro byacu, hanyuma tukatsa umuriro tugaturira. none rero nibatuzanire ivyo bimazi dushire ngaho, hanyuma duce duhamagara Imana, ntidushire ku muriro. ubupfindo tugomba tugira uno munsi ngaha ku musozi Karumeli nubwuko tudahashira ku muriro, ahubwo duhamagara Imana
imana nyamana iza gukorora umuriro ugaturira ikimazi ata muriro twashizeko. Nitwakoresha isengesho umwe wese akambaza imana yiwe, hanyuma umuriro ugakoroka ugaturira ikimazi, iyo mana iza kubikora mu maso yanyu mwebwe mwese mushagaje ngaha. Abisirayeli ngo bari bashagaje, bari benshi, mbere ngo bari barabunzwe mu mutima, bari barababaye. kubera iki? Kino gihe hari haheze imyaka 3 n'igice imvura itagwa, kubera Eliya yari yababaye, ababazwa n'ibicumura biwabo bagendeyemwo, ababazwa n'ubugaba n'ububegito igihugu cyose cyazimiriyemwo. Ataravuga ngo ubu nyene mvuze ko atamvura izosubira kugwa kiretse jewe nyene ndayihamagaye. Mani majambo nimwe yavuga ngo urupfumburuzo rwugururira imvura ngo igwe, ndarushize ahantu ata muntu n'umwe ashobora gushika, narukuyeyo nta mvura izogwa. Imana yacu nidutabare bene data bakozi ba kino kiganiro igitoro gishasha cuno munsi nane majambo. Hanyuma rero abantu ngo bavyumvise bashobora kuvuga bati iyo nama niyo, kuko ngira ngo babona yuko umengo Eliya niwe yabateye amagogo, kubera niwe yari yavuze ngo ntihagire imvura izosubira kugwa. Baramurondera hose ngo bamwice, baramubura. Ngo bararondera no mu bindi bihugu kugira ngo bamurondere bamusangeyo, baramurura. Murazi ko no muri kino gihe ca none ibihugu birahanahana abito ngo ni inkozi z'ibibi. Iyo ukoze ibigabitanye, iyo ukoze ibibi muri kino gihugu ugacungira mu kindi gihugu, hariho ingene bishobora gushika ugasanga barakugarukanye kubera imigenderanire n'ubumwe ibyo bihugu bifitaniye, babigahanahana inkozi z'ibibi. Rero Eliya bari bamufitiye ishavu ridasanzwe. Rero ngo bari barabunzwe ku mutima, bavuga bati amagogwa yose tuyatewe na Eliya. Mugabo Eliya niwe akavuga ati nanjye sije nayabateye, ahubwo ibyaha byanyu nibyo byayabateye. Reka ngerageze kumera nk'umunyaruka kumbura. Hanyuma rero bamaze kubyemera, umwami niho yarari, ariko Yezebeli siho yarari. Hanyuma rero babapfumu bakamenyi babayari 450 ngo baba aribo batangura gutanga ikimazi, baragikerera, baragisha mu gicaniro bubatse. Hanyuma ngo batangura guhamagara abayari ati abayari mana yacu nutwumve turakwinginze urekura umuriro kino kimazi gishe atamuriro twiriwe turashira. Ngo birirwa barasenga abayari biranka, ngo bageze ngo mu mashoka nari amasaha ya après-midi, novuga ngo abatunze inyangira ngo nibo baca babimetiriza cyane amasaha, novuga ngo inka bazishora ku mugezi ku nzuzi kugira ngo zigire ntizinywa amazi. Rero ngo bageze mu mashoka batangura kwikebagura, batangura kuvirirana amaraso. Eliya nawe atangura kubashimanga ati reka burya kumbura iyo mana yanyu sihiri niyumva, yesi yamaze urubanza yahubiye ku bindi. Atangura kubakindaga umunsi wose barasenga biranka yuko umuriro wokoroka. Hanyuma Eliya waca yubaka rero ca gicaniro, nawe ashirako yamasa nsimba ibintu byinshi, simvuze ingene yafashe agasukako imibindi 12 y'amazi. Imibindi 12 igitego 12 cyasemburiza imiryango 12 y'ihanga rya Isirayeli. Kandi ico gicaniro naco nyene acubakisha amabuye 12 abariyo abantu bavuga ngo fondation, mushinge w'ico gicaniro. Aho hose byasigura ngo acubatse mu kimenyetso cy'imiryango 12 y'Abisirayeli. Naho ico gihe Abisirayeli mbere bari baramaze kwicamo kubiri, bahinduka amahanga abiri. Habaho ubwami bubamwo imiryango 2, haba n'ubwami bubamwo imiryango 10. Ibyo nitwiba turabijamwo cyane nabyo nyene kubera yuko nyene ntawo bivamwo. Hanyuma rero atangura gusenga, ngerageje kubisimbasimba, agize ngo arasenga ahamagara Imana akivuga ngo mana uyu munsi bimenyekane
kwibi ndabikoze mu izina ryawe, bimenyekane kwibi ndabikoze kugira ngo bano bantu bamenye ko ari wewe Mana umuremyi w'ijuru n'isi. Akivuga gutyo, umuriro ngo ucurakoroka uvuye mu ijuru, ucuraturira ca kimazi na ya mazi, ngo byose ngo urariga turafyefyetura, na ya mabuye byose umuriro uvuye mu ijuru ngo urabiturira. Hanyuma abantu bose ngo baca bakubita inkoro hasi, barunama bashika hasi, baravuga ngo ni ukuri twaracumuye, twakoze ibyo uhoraho abona ko ari bibi. Uhoraho niwe Mana, kuko ikimenyetso akoze Bayali twari tumaze iminsi twemera, ibigirwamana twari tumaze iminsi twahubiyemwo vyananiwe. Erega twarihenze, twakurikiye imana zitarizo, twumviye amohe y'ibyo twohejwe, ariko ya Mana tutahaye agaciro, ya Mana twatanye na Koho, ya Mana twaheze, ya Mana twavuyeko, ya Mana twateye ibitugu, niyo Mana ngo bakubita inkoro hasi, bisigura ngo baciye bugufi, bemeye ko batsinzwe, bemeye yuko ibyo bakoze atari byiza, bakoze iby'Imana ibona ko ari bibi. Imana yacu nidutabara. Hanyuma rero imbere yuko shikare kwa n'amajambo riri ngene byagenze, Eliya rero ngo acabwira abantu ati fata abo bakamenyi ba Bayali bose uko ari 150, ntihagire n'umwe abacika, tubamanukane ku mugezi ni Kishoni, ku mugezi witwa Kishoni, kugira ngo abicireho. Ngo baca barabafata. Muca mwiyumvira rero, aba bantu bari bamaze imyaka 3 n'igice badafungura neza, inka zabo zarapfuye, zabuze ubwatsi zirisha, atamvurirwa, imvura yarataze imyaka 3 n'igice. Muca muyumvira inzara yari ihari, muyumvira abantu bishwe na kwashi, muyumvira abana bishwe na malnutrition, mwiyumvira ingaruka mbi zahabaye, mwiyumvira ibyago byari bihari, mwiyumvira ingana abantu bari bafise umujinya udasanzwe inyuma y'iyi myaka 3 n'amezi 6 bataronka imvura. Kumbure barashoye utwabo twose mu bihugu bibanyi, bagenda gusoma, bagenda kurondera ibyo babeshaho. Ubu rero baramenye yuko amagorwa yose bahora bashira ku gato ka Eliya, ahubwo atari Eliya yabateye amagorwa, uwabateye amagorwa ari bano bakamenyi, bano bapfumu babashize mu buzimire. Muce mwiyumvira rero, nta n'umwe yari kubacika, nta n'umwe yari kuronka hasaganiriza, bose ngo baca barabacakira, baca barabamanukana ku musozi, ku mugezi Kishoni, baca barabica. Imana yacu rero nidutabare. None rero tugomba dushike rero hano twafunya n'amajambo. Umwami rero Ahabu, Eliya acaramubwira ati rero imvura igomba igwe ukuntu, ahubwo taha ntuhavunyagirwa. Acataha, imvura yaciye igwa. Hanyuma rero umwami ngo ashitse muhira, aca yiganira umwamikazi Yezebeli ibyabaye, aramubwira tumviriza rero, atanga raporo y'ibyabaye. Namba yagira ngo kumbure umwamikazi ahava anezerwa kuba habonetse inyishu yari yihanze igihugu cyose, imvura ikaba yaguye, inzara ikaba igiye guhera. Umwami ku ruhande rwiwe yaranezerewe, ariko muri raporo yatanze avugamwe amajambo avuga ngo burya rero byagenze uku, habayeho agahinyuza hariya i Karumeli, bose bakoranye, ye ikimazi byagenze uku, byarangiye Imana ya Eliya ariyo yerekanishije ibitangaza byo gukorora umuriro, ikimazi kirasha. Hanyuma na bakamenyi bawe 150 babishe, yabishe Eliya.
umwamikazi Yezebeli rero usomye uhereye ngaho ku murongo wa mbere kumanuka rero ngo abyumvise aca atuma intumwa igende kwa Eliya. Iyo ntumwa arayituma ngo genda umubwire ngo ejo nk'aya mango uti natakugira nk'uko wagize abo imana zirakabimuhanira kandi birushirije imana yacu nidutabare. Hanyuma rero Eliya yumvise ayo majambo abwiwe n'iyo ntumwa yatumwe n'uwo mwamikazi Yezebeli, kandi Eliya yari asanzwe azi ubushobozi bw'ikibi umwamikazi yakoreye abandi bavugishwa bagenzi biwe. Eliya kandi kino gihe kuko yaje gukoreshwa n'Imana ibikomeye, izi mbaraga n'aya mavuta n'iyi connection yarimwo, inyuma yo kubivamwo wacagira ubwoba bya bindi byose Imana imukoresheje, kubera ko umuntu yamara umuntu uno munsi afise imbaraga, uno munsi muhuye ari mu mavuta, ariko ejo mushobora guhura nataba amaso, nataba kwizamu, natasenga, ejo mushobora guhura wa muntu yagiye mu ntege nke. Imana yacu nidutabare. Rero namba novuga ngo n'uburuhe n'akantu ngo acika ivutu, aranduka umutima, agira ubwoba, ngo acava hasi ngo ahunge, arahunga ngo aragenda kugira ngo arabe ko yokiza agatwe, yorokora amagara yiwe. Imana yacu nidutabare ngo bikunde umwamikazi Yezebeli ntazomwica. Ngo amaze guhunga rero hagera rero ngo mu bugaragwa, aciye mu bugaragwa ahunga, ngo agera igihe ngo aryama munsi y'igiti c'umurotemu. Hari n'abandi bahora bakomanta bavuga ngo mu kino giti c'umurotemu ngo cari igiti ngo kijojota ngo amazi, ngo ayo mazi yacu ayo mama carekura catonyanga ngo yarimwo aside ku buryo ngo agukoreke ko gushobora kurwara kanseri y'umubiri, no kuvuga nyine yo ku rukoba, ngo ni ukuvuga mu yandi majambo byarica. Yari aryamye munsi y'urupfu n'ibigirankana, atangura nuvuga ngo kwiyahura, asenga mbere amasengesho avuga ngo sinaruta abanyitangiye imbere bose, ntaco nasumbye abandi, ibyanje nibiherere ngaha. Imana yacu nidutabare bene data. Hanyuma rero akiriko arasenga ayo masengesho ngo aca ariryamira munsi y'ico giti c'umurotemu. Novuga ngo bene majambo ni nkaho yari yiyahuye ngo nshake mpfe, ibyanje biherere ngaha, hakuriya mwamikazi Yezebeli ari we yoza akamfata hanyuma akanyica. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero ngo umumarayika w'Uhoraho rero ngo acaraza aramuvyura, amubwira ngo vyuka urye wongere unwe, hanyuma uhaguruka ugende, urugendo ntirukunanire kuko ruracari rurerure. Wewe nawe ubona kumenga urugendo rukwiye guherera ngaha, ariko aha si urugendo ruherera. Yewe Eliya we uri mu ntege nke, yewe Eliya we wadendebukiwe, yewe Eliya we wacitse ivutu, yewe Eliya we wagize ubwoba kubw'amakuru wumvise y'umugore Yezebeli, kandi ukaba usanzwe warumvise, kandi ukaba usanzwe uzi ibyo yakoreye abavugishwa n'Imana bagenzi bawe. Yewe Eliya we aha si urugendo ruherera, urugendo ruracari rurerure, haracariho ibindi Imana igomba yuko uyikorera, haracariho ibindi bitangaza n'ibimenyetso ukwiye gukoreshwa, haracariho ibindi Imana ikugombako. Erega Eliya wewe nturatira uzogusubirira, haracariho Elisa azosubira mu gishingo cawe, kandi uwo Elisa niwe uzogenda umushize mu mabanga, niwe uzogenda umwatiye, niwe uzogenda umuhaye ko imigabane y'impemu ziri muri wewe. Yewe Eliya we
hamwe byoherera ngaha munsi y'igiti c'umuratemu, iki kibanza urimwo na zino nshingano urimwo vyoba bigarukiye ngaha, ntiwoba uronse uwubitasimetako. none rero vyuka urye, kukubera urugendo ruracari rurerure. none rero ntirukwiye kukunanira. ewariya bandanya kugira ngo bikunde urugendo ntirukunanire, urusonzere neza. vyuka urye, wongere unwe, ubandanye urugendo ntirukunanire. Imana yacu nihimbazwe. bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha nane amajambo kandi yamfashije aho nanumva kurekeye mu mutima wanje n'iri jambo ngomba gushimika ko rivuga ngo vyuka urye, wongere unywe kugira ngo usubizwemwo imbaraga, ubandanye urugendo ntirukunanire. hamwe vyoherera ngaha nyene, wewe urugendo rwoba rukunaniye, ariko si ngomba ko urugendo rukunanira. hariho ibyo wakoze, hariho iby'ubuhizi wakoze. yewe bandanya, vyuka urye. uyu mumaraga ngo yaje inshuro zibiri zose amubwira ngo vyuka urye, wongere unwe kugira ngo usubizwemwo imbaraga. hariho ikintu gihambaye Eliya, iyo umuntu yarwanye urugamba, iyo umuntu yakoze ibikorwa bikomakomeye, imbaraga ziragabanuka muri we. iyo umuntu yakoreshejwe ibitangaza Eliya we, inkomezi ntiziguma zingana kwa kundi. irya connection yarimwo, arya amavuta yarimwo biragabanuka. biba bisaba yuko avuye hariya kuri altari, avuye hariya kuri podium, avuye hariya aca agenda kuri prise agasubizamo izindi mbaraga. ikigukwiye Eliya we nuko wojya ukongera ukanwa kugira ngo bikunde ubasha kubandanya. ikikubereye si uko byoherera ngaha, wewe ubona ko bikwiye guherera ngaha, ariko jewe siko ndabibona. jewe Imana yawe ndacagufise ko mugambi, ndacagufise ko iyindi migabo n'imigambi, ndacafise ibindi bintu ngomba yuko ndagukoresha. nyaruna rero vyuka urye. ni impanuro rero umumarayika yahanuye canke se yabwiye Eliya, amubwira ngo vyuka urye. Imana yacu nidutabare. bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, bene data, aya majambo turiko tuyavugana mu ntango y'umwaka, kandi umwaka ni munini cyane. kino kiganiro gifashwe ku itariki ya 4, aho tuzaja tugishirako kumbure ejo ku itariki ya 5. murumva yuko rero iminsi iracari myinshi, haracasigaye iminsi 360 muri uno mwaka wa 2025. birashoboka yuko nawe bivanye n'ubugaragu urimo, bivanye n'ibihe bigoye urimo, bivanye n'ibyo uri kuracamwo, bivanye n'ibikuremereye, bivanye n'ibikuruhije, bivanye n'intambara umaze iminsi ugwana, bivanye n'amageragezwa amaze iminsi akugerageza, bivanye n'uruhamo, bivanye n'ibikorwa bitandukanye umazemo iminsi, bivanye n'imyaka umaze muri runo rugendo rwo mu bugaragwa. birashoboka yuko hageze igihe nawe wisabira gupfa. erega iyo uri kurihebura, iyo uri kuriganyira, iyo uri kuridodomba, iyo uri kuracika intege, iyo uri kurabivamwo, iyo uri kuraheba gusenga n'ibigirankana, iyo uhebye gukorera Imana ibikorwa wahora uyikorera, ubusa n'uwuriko ariyahura, ubusa n'uwuriko aravuga ngo nibyo nakoze nataye umwanya, nibyo nihanganiye nataye umwanya, ahubwo ukabona ko umengo warahombye kuba utakoze ibyo abandi bose bakora. niwaba rero uri mu bihe nk'ibyo, nawe umeze nka Eliya, ni nkawe uriko uravuga ngo vyotuma bigarukira ngaha, ni umwanya noba ndiko ndata,
n'ubundi byarase guhera, byarase ko ntabagwa, byarase ko nkira, byarase ko nishugwa, maze igihe kirekire ndwaye, maze igihe kirekire ndushe, maze igihe kirekire ndemerewe, maze igihe kirekire mu bukene, maze igihe kirekire mu bushomeri, maze igihe kirekire mejeje amashuri ariko akazi karabuze, maze igihe kirekire niga kandi ntatirisha nideribera. Ejo bundi twari muri diplome y'umuntu ari aho bashinga intayi ingene yagwanye urugamba rwo kwanga kwideribera, yari umukobwa kugeza ku rugero rw'uko yemeye kudubura hako yideribera ku mwigisha yagomba kumusambanya. Imana yacu ntidutabare. Rero bikaba byashoboka ukavuga ngo hageze igihe kirekire niga ariko byarase, abandi bararengana, ariko jewe nta shuri na rimwe nyigamwo imyaka 2 cyangwa imyaka 3. Jewe kudubura hamwe no kungurwa ntadubuye coba ari igitangaza kibaye, hanyuma ugaca wumva umenga ibyo byose wabihombeyemwo, ahubwo ibyawe byo mu Mana, urugendo rwawe rwo mu Mana ugarukira ngaha. Ariko rero muri kino kiganiro igitondo gishasha ko ngiriwe amahirwe ukagikurikirana, nzanywa no kukubwira ngo ahubwo nubyuke ibyukiranye, wongere urye, wongere unwe, kugira ngo urugendo ntirukunanire, ubandanye urugendo ruracari rurerure. Imana iracagufitiye imigambi muri kazoza, Imana ibyo igomba kuzogukorera biracari birebire kandi bigera kure. Nawe ubona umengo aho uri muri uno mwanya niho ubuzima bukwiye kugarukira, ariko siho bukwiye kugarukira, ahubwo byukurye, wongere unwe, hanyuma uronke imbaraga. Muri uno mwaka twaraye twinjiyemwo, turacari mu ntango zawo. N'iri jambo numva uyu munsi nokubwira, witwararike kujya mu buryo bw'imkemu, witwararike gusoma ijambo ry'Imana, witwararike kumviriza ijambo ry'Imana. Nk'uko no mwikaritsiye wumvise igihuha hariya kwirigara ukumva amakuru, ushobora kwicara ukayumviriza, nagomba ndagusabe ngo nibi vy'Imana, naho waba kw'iradiyo, naho waba kuri Facebook, naho waba kuri YouTube, usomye titre ukabona ivuga ku bijanye n'urugendo rujya mw'ijuru, ukabona iyo titre ivuga ku bijanye n'ijambo ry'Imana, ndagukangurira kubyumviriza kugira ngo ugaburire wa muntu w'imbere, kugira ngo ugaburire impemu yawe, kugira ngo mu kubyumviriza iri jambo ni umutsima w'ubugingo ubeshaho. Iri jambo rishobora gusubizamo imbaraga. Ndagukangurira kwitwararika kurya. Birashoboka ko umaze iminsi utitwararika gufungura iri jambo ry'Imana, ugasanga ama message yo kuri WhatsApp urayasoma, kandi no kuri Facebook urajayo, ama commentaire urayagira, ama partage urayagira, ama j'aime urayagira, naho kumva ino video yo udahavuye partager, ariko ibindi byo ukabipartager. Ariko ndagukangurira muri no mwaka ngo ujye wongere unwe, usubizwemo imbaraga, kuko urugendo ruracabandanya. Aha siho rukwiye guherera, hamwe guherera ngaha muri bino bihumazemo iminsi, ibihe by'intege nkumazemo iminsi, hamwe urugendo guherera ngaho, wowe ugize iherezo ribi, wowe ugize amagorwa, wowe uri umurushwa, kuko wowe usozerereye mu bihe by'intege nke, kandi Imana itagomba kusozerera mu bihe by'intege nke, ahubwo Imana igomba kubandanya urugendo ugashika i Horebu ku musozi w'Imana, kuko i Horebu hariho ibyo izovugana nawe. Aha ntitwabivuze ko Eliya ngo yaragiye gushika ashitse i Horebu, bya bindi yemeye akabyuka agafungura byamuhaye inkomezi, byamuhaye inguvu ngo zo kubigendera iminsi 40 n'amajoro 40, imirango 40 n'amajoro 40, mpaka ashitse ku musozi w'Imana. Hanyuma rero ku musozi w'Imana bandani dusoma ngaho here ku murongo w'9
uzoca ubona ivy'Imana yamubwiriye ngaha ihorera. Hariho ahantu utegerezwa kubanza gushika imbere y'uko iherezo ryawe riza. Hariho ahantu utegerezwa kubanza gushika imbere y'uko uvuga ngo ibyawe biherere ngaho. Oyaye, aho siho biherera, aho siho bitegerezwa guherera. Bihereye ngaho biba bihereye habi, kandi Imana ntigomba ko biherera habi, ahubwo igomba yuko ushika no ku musozi Horebu. Imana igomba ko ushika mw'ijuru, Imana igomba ko ushika aho iba, aho iri, hanyuma mubane ibihe bitazoshira nk'uko yabiguteguriye. None rero mwene data, bimeze gute wowe ukurikiranye kino kiganiro igitondo gishasha? Aha wewe iri jambo uhora urijyako, uyu mutsima w'ubugingo uwurya kangahe? Iyi Bibiliya uyisoma kangahe? Erega wose uri muri babandi kuwa Mungu ariho yibuka ko afise Bibiliya agaca yiraba ahantu yayishize mu gatiriware canke hejuru ku kabati, intumo y'ababaye intumo yarasengesuye, ugatuhuha ugatuhanagura. Uwo muri kino gihe bazifunika ugasanga zifise nyene ibintu vy'igifuniko, ugasanga niho tucica ku buroso ugaca usiga. Twebwe twakubona wicaye hariya muri eglise tukabona ufise Bibiliya nziza, tuyoja muntu waje Bibiliya yiwe yama ari nshasha, arayitwararika, ayifata neza. Kumbe wa muntu ntayisoma, ahubwo yayisize agasiraje, yayiteye agasiraje. Imana yacu nidutabare. Rero sinzi, ariko narinze no kugukangura ngo uje wongere uno, ni ukuvuga kugira nako usenge, wambare inkomezi, usome ijambo ry'Imana, wumvirize ijambo ry'Imana, kuko umuntu amera uko ari bivanye n'ibyo agaburira umutima wiwe, agaburira impemu yiwe. Imana yacu nidutabare. Nk'uko umuntu ashobora kuvyibuha akagira amagara meza bivanye n'ingene arya neza, arya imfungurwa zikwiye zibereye, zifite vyangombwa na vyankenerwa byose, niko no mu buryo bw'imkemu umuntu avyibuha akaba muzima, akagira ubugingo busagutse bivanye n'ibyo agaburira impemu yiwe, mu byo yumviriza, mu byo arabisha amaso, mu byo yizera, no mu byo novuga ngo yamamwe, aha umwanya muremure ameditako. Imana yacu nidutabare. Tugamba rero dusoze tugarukize ngaha. Naryohewe kuri ino jambo ndaribashikije. None rero tudosoma ikiganiro tubutaha. Mbega wumve mu muguyu n'abahirwe abantu bariko baraharanira kwibika kw'inkomezi, bariko barihakeya, abantu bariko barihakeya bagafungura ibyo kurya byo mu buryo bw'imkemo, bagasenga, bagasoma ijambo ry'Imana, bakaryumviriza. Abibonye kuri YouTube akabirengana, abibonye kuri Facebook akabirengana, ahubwo mbere ibyo yumva bimushisha ari bya bindi bya babandi bitandukanye, ibintu nyene nk'ivyo. Imana yacu nidutabare. None rero sinzi ko buri muri no mugwi w'abahirwe canke uri mu mugwi w'abahombe bavuga ngo n'ahandi baratubeshe, bya bintu ntibikora, bya bintu si bizima, bya bintu baratubesha, ni ukugira ngo baducomoremo amafaranga, ni ukugira ngo batwibe, ni ukugira ngo badukure kuri byacu, ni ukugira ngo tubahe amashikanwa n'ibigira cumi. Ibi bintu batwigishije si byo, ibi bintu ni iby'abazungu. Muri kino gihe hari inyigisho zitandukanye. Ni umuhombereye umuntu atariko arihakeya mu buryo bw'imkemo, kuko ukwiyahura ariko aragira kurashobora gukunda ibyo bikagarukira ngaho, kandi ibyo bigarukiye habi naho Imana atari igomba. Rero ico Imana igomba si ico, ikugomba ko yuko nawe wovyuka ukarya. Kera wahora ugira inzara n'inyota vy'ijambo ry'Imana, kera ibikorane ntiwabisibamo, kera ntiwasiba amakoraniro, kera ntiwasiba gusenga, kera ntiwasiba gusoma ijambo ry'Imana. Kera warumva yuko unezerewe guhura na bene data ngo muganire iby'Imana, ubundi yavuze ngo mutuyage iby'abisi batazi. Kera ariko ubu siko bikimeze. Wari ukwiye gusubira muri bya bihe byawe byo kurya no kunywa ku mutima w'ubugingo, ku mazi y'ubugingo, kugira ngo ugire ubugingo, ugire inkomezi, ugire imbaraga. Nano majambo nanifise mu kiganiro igitondo gicaca cuno musi dusenga Imana. Mwami Yesu, turagushimiye cyane kubw'ano majambo twumvise.
atubwiye ngo tubyuke turye, hanyuma urugendo ntirutunanire, dusubizwemo imbaraga, dusubizwemo inkomezi, dusubizwemo inguvu, tubashe kubandanya urugendo, tuzoshike ku musozi w'Imana ihoreba aho Imana iba, aho naho ni mw'ijoro. None rero umuntu wese yumvise kino kiganiro akaba asanze ibyo ariko aragenderamwo, inyifato n'ingeso ziwe bisa naho biriko bimwosha kwiyahura, ariko akaba avuze ngo oya, yerekane ibyukiranye, uzi ko bwa bundi nanjye nari meze nka Eliya, ariko reka mbyuke saba Imana imbabazi. Akaba avuze ngo Mana mbabarira, Mana ngwiza ko imbabazi, nipfuza kwemerwa nawe, nipfuza kandi kubandanya kugira ngo urugendo rwanjye nzorusozera amahoro. Rero umuntu nutumugirira neza, imbabazi zawe zimuboneke, ibyo ugomba byose bishishikare kumubako. Turasengeye abantu bakurikiranye kino kiganiro aho bari hose, amasituwasiyo barimo, ibibazo barimo, amakuba, amageragezwa, intambara, ibibahanze, bibahangayikishije muri kino gihe c'iherezo, muri kino gihe ubuzima buzimvye, muri kino gihe ibintu byose byabaye nabi, muri kino gihe abantu buzuye amaganya no kwihebura, muri kino gihe abantu babona buca mugabo batazi ko buhava bwira. Nasengeye umuntu wese yugarijwe imbere n'inyuma, mutabara, mugirire neza, mubere nyinshi, mubere mutabazi, hanyuma asubire aronka ayandi mashimwe mashasha. Uyu mwaka wo kubandanya gushika ku musozi w'Imana ihoreye. Urakoze nuko dusanzwe tuvyizeye mu izina ryawe ryera Kristo Yesu, tubisabye, amen.